uhoraho ahari ibyaha ntuhaba, ahari ibyaha uhatera ibitugu. Natwe twaragucumuye ko mu gihugu cy'u Burundi turakora ibyaha bitandukanye, kandi twarahanuwe na kenshi, turabwirwa na kenshi tukanabirengako, kenshi twica amatwi. Nukuri mu gihugu cy'u Burundi abapfa barapfuye bishwe na bagenzi babo kubw'ishari, kubw'inzigo, kubw'ugwanko. Iki gitondo niho nasomye amajambo avuga ngo amaraso azohogwa yandi. Denise Nkurunziza nyine umutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi, Perezida Umuhisi Pierre Nkurunziza, utimane yo mu ijuru twagiriwe ubuntu dushirwa mu bibanza kanaka, umuntu yashikayo akagara ukamengo niwe yahishize n'uwo Imana yacishijemwo agasigara amusuzugura umengo ntaco amaze. Ivyo byose uyu munsi uriko urabiraba, uhoraho bikakubabaza kuko abantu bigize abakomeye, abahambaye, abiyimitse, abihaye ivyo bafise. Mana yo mu ijuru urabaraba. Iri jambo rya Denise Nkurunziza ni ijambo rikomeye cane, usibye yuko ibiriko birabaga mu gihugu cy'u Burundi ari ibintu bihuye cane n'iri jambo rya Denise Nkurunziza. Turaza kumugaruka ko twumvirize vyinshi Denise Nkurunziza ejeje gushira ahabona. Ni mugenga mu gihugu cy'u Burundi havuga abategetsi bariko bariyimika, bariko barasesa amaraso ya genzabo, ndetse n'ibindi bihambaye cane biriko biraba nga mu gihugu cy'u Burundi. Ni ijambo rikomeye cane, zimwe mu mfu ziriko ziraba bivanye n'abategetsi bariko barica abandi kubwo kuhahamira ibibanza bikomeye cane mu butegetsi. Abarundarundanye nk'uko umuhisi umutambukanyi w'umuhisi Nkurunziza abivuga, Pasteur Denise Bucumi, aho kuri ubu ngubu tugiye kugaruka ku makuru y'ibanga twajeje kumenya ku rupfu rw'umushikiranganje Gabi Bugaga babigizemwo uruhare. Mutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye aragisibije muri kino gihe himirije amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027. Abapfa bariko barapfa, abandi bagapfungwa. Hari amakuru menshi twajeje kumenya yuko ugenenga mu gihugu cy'u Burundi ibintu byasubiye kuyangara. Byose nyine ngira ngo tubigaruke ko, ariko turaza no guheza twumvirize ivyo Denise Bucumi yagarutse ko, aho bamwe n'abandi babona yuko ngo yaba Denise Bucumi atarahoze ari umutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi akavuga rino jambo ari ibintu bikomeye cane, we nyine yaca yicwa. Hari amakuru menshi twajeje kuronka ico bikoze biriko biraba nga mu gihugu cy'u Burundi. Ni ibintu biteye ubwoba, uwupfa arapfa, kuko ibintu biriko biravugwa mu makuru atandukanye ni ibintu biteye ubwoba. Nibici biriko birakorwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD, nibiki biriko birakorwa n'umuryango w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Byose reka tugende turabigaruka ko muri ano makuru twaguteguriye. Tubibutse yuko aya makuru nyine yo ku munsi w'Imana igenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 ari amakuru ahambaye cane, kandi ari amakuru ariko aravugwa ku birabana n'ibiriko birabera mu butegetsi bwa CNDD FDD buteye ubwoba. Kuko nari mpejeje kubikubwira mu ntango ko tugaruka ku rupfu rw'umushikiranganje Gabi Bugaga kubw'amasoko yacu y'ibanga, aho hari amakuru twajeje kumenya ku kugene Gabi Bugaga yoba yarishwe na bamwe mu bagize umuryango w'umukuru w'igihugu kubw'amasoko ya Seni mu gihe himirije amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027. Urupfu rwa Bugaga rwoba rwarafundikiwe mu nama y'ibanga yakozwe n'abazohabwa amasoko ya Seni. Umuyobozi w'ishirahamwe Focode Pacifique Nahazwe yahejeje gushira ahabona amakuru y'ibanga yahawe n'umwe mu bategetsi ba CNDD FDD. Amakuru avugwa muri iyo ntahe agaruka hanini ku kugene itangwa ry'amasoko ya Seni rishobora kuba rifitanye cane n'urupfu rw'umushikiranganje Gabi Bugaga.
Uwatanze intahe reka twitize izina tumwite Zedi muri ino nkuru kubwo umutekano wiwe. Uyu Zedi avuga ko nawe nyine yari yaronse amahirwe yo kugerageza kuja guhiganwa isoko ya Seni kuko asanzwe afise uruganda rwa Imprimire rugezweho. Zedi yahavuye amenya ko hafashwe ingingo ko isoko ya Seni igaburirwa ama-Imprimie menshi kugira ngo Seni yirinde ko hashobora kuba ingorane yo kunanirwa kubera ari akazi kanini cane. Zedi yaciye atangura kwirya akara ko azoshikirwa mu bandi kuko amahirwe yiyongereye. Zedi yahavuye ahabwa amakuru ku bisabwa ntabanduka, ni ukuvuga condition requirement, kugira ngo Imprimie kanaka ihabwe agasoko muri Seni. Igisabwa ca mbere nuko hari igice c'amafaranga iyo Imprimie ica ishikana mu kigega c'umugambwe CNDD-FDD. Ica kabiri nuko hari ayandi mafaranga Imprimie itegerezwa gushikana ku bihangange biba vyakoresheje ingufu bifise kugira ngo aronke iyo soko. Zedi we avuga ko akoze ibiharuro yabona ko ivyo biturire bitazomuhombya cane, atotinya kwakira iyo soko kuko abona yuko itazamuhombya. Angeline Ndayishimiye ngo ba muri ya masoko ya Seni. Zedi yahavuye yibigwa ibanga ko umupfasoni umukuru w'igihugu yamaze gusobokana ikirenge muri ya masoko ya Seni. Ibi byiyongereye ku yandi makuru Zedi yari yarasanganye ko Angeline Ndayishimiye yarasanzwe ariko arategura ukugene yogura uruganda rwa Imprimie. Zedi avuga ko umupfasoni w'umukuru w'igihugu yoba yahavuye areka ivyo kugura uruganda rwa Imprimie, ahubwo ahitamwo amayeri yo kurondera uruganda rubikora nawe yinyegeze inyuma yarwo. Zedi avuga ko yanaronse amakuru ko bishoboka ko Angelina ashaka kwinyegeza inyuma y'uruganda rwa Hope Design kugira ngo asamaze abarundi. Ikindi kizwi nuko ishirahamwe ry'umuryango w'umukuru w'igihugu bene ntare ari ryo rizoca ryigarurira iyo soko nk'uko risanzwe ribikora no ku yandi masoko isinzi y'igihugu. Bene ntare ni sosiyete y'abana ba Perezida Ndayishimiye isanzwe irongowe n'umukobwa wiwe, ariko iryo shirahamwe rikinyegeza inyuma y'igitutu ca Mutananirwa, umupfasoni w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Iyi sosiyete y'abana ba Ndayishimiye ivugwa mu kajagari ko kwigarurira amasoko yose y'igihugu atahiganwa ribaye, ahubwo hakoreshejwe igitinyiro ca se wabo bana ategeka igihugu na nyina wabo yamaze kwiha ububasha butari buke mu gihugu. Intahe ya Zedi irimwo amakuru mashasha afitanye isano n'urupfu rwa Gaby Bugaga. Zedi avuga ko yamenye ko yibuka ko habaye inama ikomeye indwi zibiri imbere yuko umuhisi Gaby Bugaga agandagurwa. Iyo nama ngo yahuje mw'ibanga rikomeye abari bemerewe kuzogaburirwa ya masoko ya Seni. Ngo Zedi iyo atohoje ivyayivuyemwo ku nshuti yiwe yashoboye kuyitumirwamwo ica itangura kwitoza utunyoni. Dufatiye ku bimaze kuvugwa coba carishe umuhisi Bugaga, tukanafatira ku kanama k'ibanga kakozwe indwi zibiri imbere y'igenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa kane mwaka 2026. Hanyuma kw'iri genekerezo rejeje kuvuga haca hatorwa ikiziga c'uwari arongoye igisata gitanga amasoko muri Seni. Bitaye ko abakoze ayo maraso bagaca basiga bageretse ikarita ya Seni ku kiziga ca Gaby Bugaga, titworeka kugira amakenga ko ako kanama kariko kiga umukenyuro ukomeye
wo kwifashisha inguvu z'intare kugira ngo amasoko ya seni aboneke ku kiguzi ico aricyo cyose vyosaba. Twibutse ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwabwiye abarundi ko umushikiranganji wabo yishwe n'isanganya ry'imodoka, ariko abarundi ntibashize amakenga kubera hari ibintu vyinshi vyerekana ko uburyo ikiziga ca Gaby Bugaga catowemwo buteye amakenga menshi. Leta y'u Burundi ntiyigeze yerekana ko yifuza kumenya icahitanye umushikiranganji wayo, yamara ishirahamwe Focode ryarashoboye gutanga umuco ryashoboye kuronka. Focode yarashoboye kumenya ko inzego zicungera umukuru w'igihugu Ndayishimiye arizo zoba zaragandaguye Bugaga. Focode yaranavuze ko yashoboye kumenya ko Bugaga yoba yahowe amasoko atangirwa mu gisata yari arongoye muri seni ajejwe gutegura amatora mu gihugu. Intahe nshasha ya Zedi iraboneka ko ari mu murongo ugoranye w'ivyari bimaze kumenyekana. Muti gute ako kanama kahuje mwibanga abahawe amasoko ya seni, maze inyuma y'indwi zibiri gusa Bugaga aca aricwa. Uko kwihagira iryo soko rya seni bikozwe na sosiyete Bene Ntare isanzwe yegukira umuryango w'umukuru w'igihugu, kuba byaranuganuzwe ko abacungera umukuru w'igihugu aribo bakoze ayo maraso yo mushikiranganji Bugaga, bakanasiga barambitse akareta ya seni ku kiziga. Bikaba byaranuganuzwe ko Bugaga yazize kuba ariwe yari afise mu ntoki ico gisata gitanga amasoko muri seni k'ijisho rya Reveriyano Ndikuriyo, asanzwe nawe ari umukeba rutura umukuru w'igihugu. Jewe mbona bisa nuko amatohoza asa nayo yagerageje guhubywa, ariko nanone bikaba byarakurikiwe n'ishavu rya Reveriyano Ndikuriyo kuri Somambike wawe mushikiranganji Gaby Bugaga. Urupfu rwababaje Reveriyano Ndikuriyo, aho hari amakuru menshi avugwa yuko hari abasirikare ndetse n'umurwa wa Reveriyano Ndikuriyo baba bariko bariyegeranya kugira ngo bikure ko Perezida Evariste Ndayishimiye. Ivyo byose bikaba byaratanguye kuvaho urupfu rw'umushikiranganji Gaby Bugaga rutanguriye kuvugwa yuko rwoba rwaragizwemwo uruhara n'umuryango w'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ikinyamakuru Burundi Watch kirasubiye kwibutsa abategetsi ba leta y'u Burundi ko bitabereye na gato gufata abarundi nk'inzoya, igihe cose leta y'u Burundi izokwega amaguru ikanka kubwira abarundi ku kiba kishe umurundi mwene wabo. Abarundi ntibazorera amaboko, bazokwikorera ayabo matohoza, hanyuma ubutegetsi bwa CNDD-FDD bubashe kuvuga ayamuhe kandi aribwo bwadohotse ku nshingano zabwo. Gushika ubu nta mpamvu n'imwe ubutegetsi bwa Ndayishimiye bworonka bwifadikiza mu kwiyamiriza ibimaze kumenyekana ko cahitanye umuhisi umushikiranganji Gaby Bugaga. Ico nzi co n'ibindi biracaza, kuko biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi biragaragara yuko binyegejemwo ibintu bikomeye cane. Mu ntango twari twatanguye twumviriza uwahoze ari umutambukanyi, ni ukuvuga umutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi umuhisi Pierre Nkurunziza, avuga ukugene igihugu muri kino gihe kimeze kaho capfuye, amaraso aseseka, kandi bamwe mu bategetsi akaribo bariko barica abandi ubwo bashika ku butegetsi bakagira ngo nibo nyine babwishitse ko. Tubanze tumwumvirize umwanya mutoya tubandanye n'ibindi byinshi uyu Denise Bucumi yashize ahabona. Mu gihugu c'u Burundi turakora ibyaha bitandukanye, kandi twarahanuwe na kenshi, turabwirwa na kenshi tukanabirengako, kenshi twica amatwi. Uti abarundarundanyi birashoboka ko ari ryo sengesho rya mbere rihambaye ryakozwe ku ntwaro ya CNDD-FDD. Ni ukuri mu gihugu c'u Burundi abapfa barapfuye bishwe na bagenzi babo kubw'ishari, kubw'inzigo, kubw'urwanko. Mana yo mw'ijuru,
ku bwa regrema de compte atandukanye amaraso yarasesetse. Iki gitondo niho nasomye ngo amaraso azohorwa ayandi, ngo usheshe amaraso nawe ayiwe azoseswa. Numva ngize ubwoba, ntangazwa n'ukuntu iryo jambo urimpaye urabisubiramwo ubugira kabiri, ngo amaraso azohorwa ayandi, ngo usheshe amaraso ngo n'ayiwe azoseswa. Unzanira amazina y'abantu imbere yanje, numva ndatangaye nsanga ayo mazina ndiko ndayandika nsubiramwo amazina, nongera nsubiramwo amazina. Uhoraho Mana, hari benshi basheshe amaraso, mu izina rya Yezu turaciye bugufi imbere yawe dusaba imbabazi. Ibiba barivye n'uyu munsi abarundarundanyi bariko bararundarundanya, abatwara igihugu bariho, abarenganya abantu bariho, abakorana inzigo, ishari, urwanko, abagenda bihora baruzuye, ubwibone bwo mu mitima buruzuye. Mana yo mu ijuru, twaragiriwe ubuntu dushirwa mu bibanza kanaka, umuntu yashikayo akagara ukamengo niwe yahishize, n'uwo Imana yacishijemwo agasigara amusuzugura umengo ntaco amaze. Ibyo byose uyu munsi uriko urabiraba, Uhoraho, bikakubabaza kuko abantu bigeze abakomeye, abahambaye, abiyimitse, abihaye ivyo bafise. Mana yo mu ijuru, uyu munsi abafise babandanya kurundarundanya, mbere bakarondera n'ivy'abato bakavyikwegera,ko bakanyaga n'abato, bakanyaga n'abari bafise bike. Bwa butare harageze yuko buja ahabona, bugateza imbere Uburundi ndetse n'umurundi wese, atari bamwe gusa, atari imirwi imwe gusa, hamwe umurundi wese ashikirwa. Warudutungishije muri roho yacu, harageze ko bija ku mugaragaro, harageze ko bidutungisha, harageze. Ibi by'ibitoro twabuze, birashoboka ko ibitoro tubironka muri kino gihugu tukamererwa neza. Denise Nkurunziza, umutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi, umuhisi Pierre Nkurunziza, uwundi wese yari kumva aya majambo atari ay'umupfasoni w'umukuru w'igihugu aba yarishwe canke akaba yarabuzwe irengero. Iyi ndwi turangije yavuzwemwo byinshi cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Igandagurwa ry'umushikiranganji Gabi Bugaga, twagarutse ko umukuru w'igihugu yemeza ko abarundi badashonje kandi inzara iriko irazura inzara. Umukuru w'igihugu avuga ko ibitoro biriko ikimenyamenya akaba ari azambutiyaje aguma abona i Bujumbura, ubutare bushorwa ariko akaba atanzahabu zibonekamo, kandi bizwi ko abategetsi bariko barazimba mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuryango w'umukuru w'igihugu uriko urigarurira amasoko yo mu bintu byose mu gihugu, akagerekwa ko n'imfu zihambaye za bamwe mu bitambika uwo muryango. Abakozi ba leta barira ko bashonje, mu gihe umukuru w'igihugu we avuga ko atamushahara azobongera batamweretse umwimbu. Imvugo y'agashinyaguro iranga abatwara Uburundi, amakuru y'abanyuruzwa abandanya kwongerekana. Iri sengesho rya Pasiteri Denise Nkurunziza rimaze imyaka 7 n'igice, ariko riguma rijanye n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu. Imana yamuhaye amazina y'abicanyi, ngo inamubwira ishimika ko abasesa amaraso ya bene wabo nabo nyine ayabo azoseswa. Ivyo bikaba biriko biragaruka ko muri kino gihe, mu gihe ariko haravugwa iseswa ry'amaraso ya bamwe mu bategetsi ndetse n'abandi bo bimirijwe kwicwa n'intwaro ya CNDD-FDD, cane cane muri kino gihe himirije amatora, aho nyine bamwe mu barundi babona yuko iyi ntwaro ya CNDD-FDD igomba guhagarara, kuko ibiriko biravugwa kuri iyo ntwaro ari ibintu biteye ubwoba kandi ari ibintu bibandanya guta igihugu
kugumumanka. Ibi n'ibindi tutababwiye mu bikurikira kuri ano muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Mu kandi kanya muraza no gukurikira ibindi bishasha nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe banza ufyondeko.